Barundi kazi inshuti z'u Burundi inshuti z'u Rwanda ndabiyerekere akantu mutashoboye kubona igihe duhungirehe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu w'u Rwanda ariko arabesha akabirindugumba akadegedwa akishura ibibazo bitatu akavyishura inyishimwe itariyo abo ariko arishura yibaza ngo nabana barabajournalist umwe wa RFI undi wa France 24 n'ibindi binyamakuru bikuru The Guardian Forbes n'ibindi vyinshi abesha dendekeranya yitwaza ngo FDLR bamubajije ibibazo bikurikira iyumvire hama ndabasigurire mu Kirundi. It's Pamela Falk from US News and World Report. The UK ambassador today called for all Rwandan defense forces to leave DRC. How many of them are there now? Thank you. Uwambere agize ati ndi Pamela Falk wa CB World News. Igihe ubwongereza busaba abasirikare b'u Rwanda n'u Rwanda ngo rukure abasirikare ba RDF muri Kongo mwaracecetse. Bega muri abasirikare bangana gute muri Kongo murakoze. There is a regional process, EAC SADC, which should not be confused with the M23, which is a Congolese movement defending a Congolese community. It's the M23 that took territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. Olivier Duhungirehe nawe acayishura kuno kwati ngo hari igikorwa c'akarere gihurikiyemo EAC na SADC kidakwiye kwitiranwa na M23 ngo kubera ngo M23 ngo ni movement ngo numuhari wavukiye muri Kongo abakongomani ngo bavugira abakongomani babo ngo nibo kandi bariko barafata ngo turere twa Goma na Bukavu. Iyo niyo nyishu yatanze yabajijwe igitigiri c'abasirikare ba RDF bari muri Kongo yishuye iyo nyishu. Reka dukurikira ikibazo ca kabiri. From Al Jazeera English. Just to follow up on my colleague's question, how many troops do you have in the DRC? As you know, the DRC representative in the council claims that you have half of your entire military is in the DRC. Is that true? If not, how many troops? Of course it's not true. Uwajije ca kabiri nawe amubwira ati sinanyuzwe n'inyishu uhaye umukorege wanje ngira mwavyumvise. Aca mubwira ati mbarira mufise igitigiri c'abasirikare bangana gute muri Kongo kubera biko biravugwa ko abanyagihugu bariko barapfa muri Kongo bariko bararigitwa n'igisirikare c'u Rwanda. Nivyo bayasivyo inyishu yamuhaye ni nikurikira. It's not true. I just answered to that question. I said that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 that is in DRC because they are Congolese. Ishuye uku gukurikira ngo oya sivyo kandi iki kibazo ne nacishuye uyo mugenzi wawe navuze ati nimuvange M23 n'u Rwanda kubera M23 n'umuhari wa Kongo na nico gituma uri kurifatira uturere two muri Kongo. Yes, Minister, Carrie Norton from Le Monde and RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just recently, what was the last attack from FDLR? Ikibazo ca Karen Nathan wa RFI nico casa nkuko arico kigiye rero kuvyura izuguru kuko yamubajije ikibazo cumvikana akiburira inyishu. Duhungirehe akiburira inyishu ku mugaragaro izuba riva indugumba irasubira umumama ntiyamworohereje yamubajije ati none ko muguma muvuga ati u Rwanda ruhagaritswe umutima na FDLR n'ibitero vya FDLR ariyo mpamvu muri Kongo ariyo mpamvu mwamwe mugavye kubera ibitero FDLR iguma ibagabako ngo mwotubwira igitero ca nyuma gihe ukawoba wibuka FDLR yakoreye u Rwanda igitero geruka kuba FDLR ikorera u Rwanda wokitubwira umviriza inyishu yatanze. You know, since 2018 council I also said that just seeing two weeks ago, we had the Brigadier General Ezekiel Gakwerere, who was handed over, an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in
FRDC uniform. ku nshuro ya gatatu Nduhungirehe yishura ibinyuranye n'ivyo abajijwe. Yishuye ati kuva mu 20 kuva mu nama ya 80 nari nabivuze haheze indwi zitatu umujenerali wa FDLR Gakwerere atanzwe na M23 ku gihugu c'u Rwanda. Uwo mujenerali yagirizwa kuba yarakoze ihonyabwoko ry'ubwoko bw'abatutsi kandi aheruka gushikirizwa igihugu c'u Rwanda yambaye uniforme ya FARDC. Iyo yari inyishu inyuranye n'ivyo bari bamubajije ati tubwira igitero giheruka kugabwa na Erere muguma muvuga mu kanwa muririmba ku Rwanda. Aca yishura ibinyuranye, uwo muzungu aca mwongera mubwira ati 2024 in January before the Goma battle? nawe asubira mubaza ati hoba hari igitero ca FDLR mu 2024 canke mu ntango z'ukwezi kuno mwaka imbere yuko mutera muri Kongo, imbere yuko M23 itera muri Kongo? Uwo munsi ibibazo vyarangiye ari ariko muhata mubwira ati mbwira igitero giheruka ca FDLR ku Rwanda. Gushaka ndakubwira igitero kihe madame, gushaka ndakubwira igitero kihe madame, arira takamba shika naho nyene bigaragara ko yaneshejwe. Ubuhanza burabuhanza, ubuhanga burabuhanika, birangira agaragaye asebeye imbere y'abantu azunze umutwe uko mpengo ibigiye kuba vyaravyiteze. In DRC, how many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that we'll ask